Hello, bakunzi ba Bujahit TV, iyi ni BujahitQuiz. Ikiganiro cyanyu, ikiganiro mukunda cyane, abenshi mukunda kutubwira ati turakumbuye BujahitQuiz muri mubiki rigeze hehe. Uyu munsi twagendeye imwe mu studio ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura ni izina Technology Sound. Akenshi mu studio haba hari abarimvyi batandukanye cyangwa abantu batandukanye, aba producteur n'abandi. Reka tuje kubarondera amatobaze ama question ibibazo by'uyu munsi muze kuba hafi kugira mwumve ukuntu bishura ama question y'uyu munsi. Ni BujahitQuiz, ntuze kuja kure kugira aza kumva ukuntu bamwe bishura babitora n'abandi bibananira. Don't go. BujahitQuiz iri kumwe n'umwe mu producteur bakoranga mu Burundi, bakoranga mu gisagara cya Bujumbura ni izina Technology. Izina mambo. Poa. BujahitQuiz iri kumwe n'umuproducteur umwe muri izina Technology yitwa Ange Beach. Habari yako? Nzuri tena. Bujahit TV muri BujahitQuiz turi kumwe n'undi muririmbyi asanzwe ari muri lebo ya izina Technology. Umuririmbyi ni Bebe Life makuru yawe. Ni meza. And now BujahitQuiz iri kumwe n'umwe mu baririmbyi baririmba neza ngaha mu Burundi yitwa Thompson makuru yawe. Sawa. BujahitQuiz y'uyu munsi iri kumwe n'umuririmbyi w'umurundi ni General Bindondo bita makuru yawe. Ni sawa. Etizo unaishi Bwiza iko mkomine gani? Mimi siishi Bwiza, studio ndio iko Bwiza, lakini naishi Jabe. Lakini umesema kama umezaliwa huko. Niko mtoto wa Bwiza Paradise. Sasa na Jabe na Bwiza biko mkomine moja. Kaza kama kawaida. Rudia mtiki. Mkaza sasa. Ange Beach hapa ni Bwiza. Utatuambia Bwiza iko mkomine gani? Mkaza. Turi ni mu Bwiza. Watubwira komine Bwiza irimo. Turi muri Bwiza. Umva ibintu byagiye bihindagwa ko yaje sinahori no mu Burundi nababwiye. Umva nibaza ko ari muri Mukaza. Thompson uri mu twagusanze mu Bwiza. Tubwire Bwiza iri mu hiye komine. Ni komine Mukaza. Tubwire Bwiza iri mu hiye komine. Ndibaza ko iri mu komine Kaza. Komine Kaza. No. Uri komine Kaza. Ego. Iri muri komine Kaza uri sûr? Nabitahu. Oui, ndi sûr. Rwagasore, naambia majina yote ya Rwagasore. Hiyo siwezi kufuatilia kwa sababu mimi wakati nimetoka Bujumbura nenda soma production, sikusoma politique. Unamjua Rwagasore? Tutambia majina yote ya Rwagasore. Majina Prince Louis Rwagasore. Yes, Rwagasore uramuzi, ndakubaje tubwire amazina yiwe yose ya Rwagasore. Oya yose yewe ntayonzi. No. Muhisi Rwagasore amazina yiwe yose yitwa gute? Yitwa ntibaza yuko sinzi ko ari Jean Louis. Tubwire amazina ya Rwagasore yose. Irya mbere ni Rwagasore. Irya kabiri ni hapo nashinda vimenishinda.
tuambie avoka mkiswahili. Avoka mkiswahili inaitwa parachichi. Avoka kwa Kiswahili ni wanasema gaje? Avoka kwa Kiswahili. Si ni tunda hivyo. Tunda? Eh. Tugira avoka kuna baita mu Kiswahili. Ni avoka? Avoka mu Kiswahili ni avoka nyene. Yes. Tugire avoka mu Kiswahili. Avoka hapo sina cha kuwajibu kabisa. Maana yake hujui tu. Sio kusema sijui. Unajua Kiswahili ni kirefu sana, unaona. Kiswahili ni kirefu sana. Utatuambia Kiswahili, unajua tu Kiswahili nasema avoka mu Kiswahili. Acha ni wazi kidogo. Vinaruka eh? Anakwepa quiz Thompson. Thompson gerageza tubwire ukuntu bavuka leta mu Giswahili ndatse kubiza. Mbona waza kama ni parichichi, kama ni si kitu kama hicho. Unawaza kama ni parichiche? Ni parichichi. Tuambie avoka mu Kiswahili. Avoka parachichi. Parachichi uko si? Sizani lakini nadhani parachichi. Hazani lakini anawazani parachichi. Yaani hauko si na response yako. Siko siri. Asante kwa quiz ya leo. Nadhani ilikuwa rahisi tu. Bila toka sisi ni Waswahili kimya. Tuambie basi wafanzi wafanyie subscribe. Sorry. No. Etizo, asante kwa kujibia maswali yetu ya leo. Nashukuru sana na nashukuru TV BujahitQuiz. Yowagwan. Nashukuru TV BujahitQuiz. Basi waambie wafanzi wote wafanye subscribe. Hiyo swali basi asante kwa kujibia makwizi yetu ya leo. Ange Beach. Asante. Otuambie wafanzi wetu au wenye wako nafuata kipindi wafanye subscribe. Wafanzi wote tunawaomba kusubscribe channel hii. Ufanye nini? Wasubscribe. Wafanye nini? Wasubscribe. Wasubscribe. Yeah. Channel hii ili tuendelee mbele. Asante sana Beach. Asante sana. And merci beaucoup amatubwira kuza Bujahit TV bakore subscribe. Mbwiye. Ndagushimiye cyane hama uratubwira kunzi ba Bujahit TV bakore subscribe kuri channel yacu ya Bujahit TV. Yes, ndababwira kabisa. Ubwa mbere nuko no tumiye abarundi bose bagashobora kuza barakwikirana ibiganiro byanyu, bakwikirana ibiganiro by'umuziki ndundi kuko hanini ndi muri career music kugira dushobore guteza imbere twese hamwe abarundi n'abanyamahanga bose bashobore kubona umuziki ndundi aho bogeze nuko babwira bakore subscribe. Yes, niyo kubaza yuko umwese ku kibanza ciwe cyose ariko yoshobora kuzaraja kuri page ya TV yanyu Bujahit TV kugira aze likinga ikintu cyose giciye kuri no page yanyu. Ariko uri kararaba iyi emission ubu nyene atarakora subscribe mutubwirire akore subscribe. Naje kwivuga ayikore nibaza ko ari byo bihagije. Wabwiye babakore bashire bakore like bazara kurikirana ibiganiro byashaka kuri nta wabwiye bakore subscribe. Nibabwira gute?
Batubwira ati bakunze Bujahit TV mukore subscribe kuri Bujahit TV. bakunzi ba Bujahit TV bakore subscribe Bakore subscribe. subscribe Bakore subscribe. abakora liking kuri Bujahit TV. Thompson, merci beaucoup pour kwishura ma question yacu uyu munsi ya Bujahit Quiz. Okay, merci beaucoup namwe ndashimiye cyane. Merci beaucoup. Tubwirira kunza Bujahit TV bakore subscribe abatarayikora. Ndashaka kuvuga ku bakunza ba Bujahit TV, bashaka gukora subscribe mukabonyeza kaga kengeri mukaza murakurikiranira hafi cyane ibiganiro bya Bujahit TV. Bidundo basi asante. Merci. Bawa tuambie wafanza Bujahit wafanye subscribe. Bafanye subscribe. Tubwirire abakunzi ba Bujahit TV abatarakora subscribe bakubayikore ubunyene. Bujahit TV mungependa kufanya subscribe. Yeah, ni vizuri kufanya subscribe. Wafanye subscribe. Yeah. Subscribe. Niko nadhani wanasema subscribe. Subscribe. Ile be unaitia wapi? Subscribe. Umesema be nitia subscribe. Pako be ya sub na ingine be inaishia na ya be. Subscribe. Subscribe. Yeah. Subscribe. Be ingine unaimeza. Asante sana. Yeah, asante sana, yeah.